tuziganye ntawoheraheza tuziganye dutegure kazoza. Kuri uyu wa 31 Gitugutu 2019 ishirahamwe ryo kuziganya no kuguranana Coopérative d'épargne et de crédit des caféiculteurs du Burundi ari ryo SECABU mu funyafunyo ryari fatikanyije n'ayandi mashirahamwe ahurikiye mu runani Réseau des institutions de microfinance RIM mu funyafunyo ku civugo tuziganye dutegure kazoza. Kuri uyu munsi iryo shirahamwe ryari fatikanyije n'abene gihugu b'Inyanzarake na Rumonge mu guhimbaza uwo munsi. Ryaragendeye urunani tubakuze rw'amakoperative y'abakenyezi b'Inyanzarake n'urunani Ineza y'ikawa rugizwe n'amakoperative y'ikawa yo mu Rumonge, Bururi na Makamba. Abene gihugu bahurikiye muri izo nani barahimirijwe ku kamaro n'inyungu yo kuziganya no kuguruza ikone mu ishirahamwe ryo kuziganya no kuguranana uburyo bikorwa n'ubwoko bw'amakonti. Kabaye n'akaryo kuri SECABU ko kumenyekanisha ibikorwa vy'iryo shirahamwe no kwerekana aho mwene gihugu ari hose ashobora kuguruza ikonti yiwe akaziganya utwiwe akoresheje Lumicash canke yikoze ku mabanki nka BCB, IBB na Bankobu. Utubazo nsuzuma bumenyi twaratanzwe maze abawutoye bahabwa utuganuke tugizwe n'imitaka, imipira yo kwambara n'amasakoshi. Ico gikorwa kikaba cabaye ngirakamaro kuri abo bene gihugu kuko bahungukiye vyinshi kandi baragaragaza akunguko bagize. Uyu munsi igenekerezo rya 31 ukwezi kw'icumi ikintu kinezereye nuko kare sinarinzi nuko ari umunsi wahariwe kugurana no kuziganya. Nuko iri kandi ikintu kinezereye bitumye ngira ishaka mu mutima kubikunda no kubinezerererwa narirya turahose n'ubushimwe nukuri habwa Imana irabahezagira mushishikare kuza muratwibuka kandi itariki muze muyikomeze. Babanje kutwigisha akamaro ko kuziganya no kuguranana, baratwigisha ko duhera ku 35 no kuri 10. Twasanze neza ari ukuri ubu twese tugiye tujijuza kubera twabitahuye neza batumye ndonka n'ishakoshi kubera ibyo batubagije twasanze ari ukuri batwigishije turanyurwa turatahura. Bamwe bo muri bo bavuye aho buguruje amakonti, abandi nabo biyemeza kuja guhimiriza abataronse akaryo ko kuhaba kugira bose bijukire kuziganiriza mu mashirahamwe no kuziganya no kuguranana. Bumvise ko tugiye kuronka ingurane itavuna ku mahera ari munsi yayo twahora turonka kandi bakatwongera n'ikiringo cyo gukoresha ayo mahera. Batubwiye ko tuzohora turiha mu mwaka ego kandi ata bintu vy'ingwati. Rero ico kintu tucunda cyumvise cyanguye neza, numvise neza ko camva ngaha nuguruje konti kandi cyabaye ciza. Numvise umenga no gisigurira n'abandi n'abatari mu mugwi tusanzwe turimo nkumva umenga no kibasigurira kuko ni ikintu ciza cyane. Twabonanye no munsi twashoboye kwigisha abari bashoboye kwitaba akamo aho twaciye hose. Biragaragara yuko hari abantu bagifise inyota nini kubijanye n'ibyo kuziganya no kugurana. Twabonye yuko hari abantu batubajije ibibazo byinshi bigaragara yuko ico gikorwa twakoze uno munsi cyashoboye kubaha ubwenge bushasha mu bijanye no kwiteza imbere. Bamwe bashoboye kuguruza amakonte, abandi bashoboye kudusaba yuko twobegera mu bikorwa byacu bashobore kuguruza amakonte, bashobore gutangura ibijanye n'ibikorwa byo kwiteza imbere biciye mu kuziganya no mu kuronka ingurane.